Ray Bezos kiagise rapper na Esther Kandi kiagosta music reggae Booty flavor mazuma kurenga jewe nawe turi kumwe ugumukora ibisanga unkinira amafilme urabizi ko ngukunda n'umutima wamfashe mpiri ari naco gituma ukosha nkabibona nkigira impumyi ukwihangana bibaho bikagira aho bigarukira narariye umutima menyo none ndi mukumara uri umukobwa nyabaki utaza agaciro ufise zina muhungu wese aguhamagaye ubuhise nije muhungu rudende no muhiri wanyu bazi ariko ndazi neza ko ku ruhande hari abandi abenshi ubitabakuze ndakubona na bamwe bonze abandi bavyibushe n'imburujwa zakorotse ngize ngo ndavuze ugacumendeshe tubizu ntusubire kumpinyishu hari gihe mbona amatwi ukibaza ko ndi mbeba mfise ubwenge bukwiye sindiki juju namba ku bintu wewe unkorera uribaza ko ndi umuntu nkajari waje amaso amaze gusa n'umuhondo akalabero n'akaruje bose vyakuvuyeko urushe nk'uwagwanye n'isato ubaza ko yari amahoro ejo nawe saa munani z'ijoro ukoma induru ngo sheri wanje nyaruka unzanire karanga muntu polisi yamfashe kumbe nawe sivyo n'abakozi bo mu kabare bagomba bakubambe kwera wabuza yubariha hanyuma zo kureka bakubambe nyaku ndakugabisha kuri musazanje ukuntu wifata ukuntu wigenda udahinduye ingeso zawe mu mico yacu ntidushaka bese nkawe twari ubundi nosoma hagize nuwo soma ucuvimbisha amatama ngitumbura camamesa nusubire kumvugisha ubwo rukundo rwawe amibi yanje tanguye kugwanka ushaka umfuhira ariko je sindagufuhire umeze nk'ubugari namize bugihoze ariko bugeze mu nda buca gutangura gushuha ubu nkaba ndiko ndasha nkifuza kuburuka ariko bikanyankira hari gihe ukora amakosa nkarahira nkarengwa ko jewe nawe biheze ariko ndavye mu maso ukantwengera ukuraho nsanga nakubabariye bacunkangisha kumpeba kugira mbenda papa ncangusaba ikigongo kandi ariwe wakosheje uwundi mwanya naho nkagomba kugukubita n'ukuboko nkaduza ariko bikanka munda kubera ndagukubise nosanga turize twese kubera impuwe zawe bone yanje ubonye isonye utunyaka ngo witabe ugaca wama wantabuye n'utwo tuzara twawe bonyene ntibikunda urazi kugwaye hasi wacuza uratembera n'agatwe wararitse atana pompe wagendanye urazi kuzobona unkwegeye ajejo ntiwari upfuye ndagutwiso yo bazi ko no gutwika ndakugabisha kuri musazanje ukuntu wifata ukuntu wigenda udahinduye ingeso zawe mu mico yacu ntidushaka bese nkawe cyane ukantera ama stress ugashaka kuncungisha umuntu ubonye wese mu mutwe je ndashuwa nkumva ko mbuza amahoro genda urafata amadeni ahantu hose uciye bakandika izina ryanje wewe ntacyo bikubwiye ugeze kwa Nestori manidoshe yaraje kuriha ugeze kwa Desire mainite wandike sheri ukwezi mfa guhembwa musharugara ndiko ndariha amadeni wamurafata ubu wansavye amahera ngugende kwisukisha mahera yarariwe no muri salon nturahaca wa mukobwa urantangaza umukobwa utanguye kuvuga uvuga amajambo udaca nahamwe vyoshika je nawe tukabana ku murango ntasumye kwera imijoro no kuryamana zorarura ntera ugwamu nkarara ntato itiro kararura ntera ibirato hamwe n'imiseko fone yanje urazi neza ko bateri ifise fake nukuvuga n'ishinzi za WhatsApp idashobora kumara n'umunsi ariko wumvise izimiji utangura gukoma induru utabaza biwacu ngo bamanure nasaze kogwa wawe wamuyizimya kandi nibigira nkana mukici byo mwica mukono nivyo monona ariko nkaguma ndikimya bamuhishingiye solo ushobora no kubona abantu benshi turi kumwe umufendera akajisho wewe ntacyo bikubwiye hinduka nuko genda rushe ama stress ibyaje iki byinshi cyane bana genda rushe nukuri nafeda naba bisubireko Gihosha White City Allah Zana nene tuni mukuyata kiagosta music DJ Atei Bosco
munani abarundi turashoboye. David Ndonyi Record. on the mix.